iri higanwa ryateguwe n'ishirahamwe ryo gusiganwa n'amamodoka y'u Burundi CAB rifatanije n'ishirahamwe mpuzamakungu FIA ku rwego rwa Afrika. Ni higanwa rinini ryo ku rwego rwa Afrika rizokwitabirwa n'abadereva cyangwa se abashoferi b'abanyamwuga bava mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Bose bazoba bari mu gihanganga cy'ishirahamwe ry'ihiganwa ritegurwa kandi rigatunganywa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amamodoka bita Fédération Internationale de l'Automobile mu mfunyafunyo FIA. Kujanye n'ama equipage ni kuvuga ngo abazoza guhigana ati mbega ni bande, murashobora kutubwira ngo ni bande, ni bangahe? Nagomba nakubwire ubwa mbere ntambira yuko buzoba bubaye ubwa mbere dukinishije imigwi ishika 17. Buzoba ari ubwa mbere mu mateka y'igihugu cy'u Burundi hakinye imodoka 17. Mwumve ngo ni ikintu kinini cyane, ari nacyo gituma cyatwaye integuro nini, kubera ko mwumva ko no kwaguka cyagutse. Icyo ni ikintu cya mbere. Hazoba harimwo nosigura ngo amatsinda canke ama equipe atatu avuye mu gihugu ca Kenya, arimo bya bihanganye n'ababwira. Hazoba harimwo itsinda rimwe canke equipe imwe canke equipage imwe ivuye mu gihugu ca Uganda, irimwo cya gihanganye ababwira cyitwa Yasin. Ni mumenyereye muzomubona, ni rurangiranwa mbere. Abo babiri bari ku rwego rw'isi mu buryo bwo gusiganwa n'amamodoka. Umwe yari yabajijira ati mbega igishasha n'iki, wumve mu bishasha bigomeza kuba. Nivyo rero ndababwiye. Hanyuma hano iwacu naho hazoba hariho amatsinda 12, amakipe 12. Amakipe 12 wumve ngo ni amakipe menshi. Imodoka 12 ziri mu higanwa, wumve ngo ni nyinshi cyane. Nazo nyine twadukinisha 9, 10, mugabo wumva ko hariho uko umwaka ugenda wisuye undi ko hagenda habaho nuko kongera ibitigiri bijanye n'amatsinda akina. Rero wumve ngo muri rusangi tuzokinisha ama equipe cyangwa amatsinda 17 bitari bimenyerewe hano mu gihugu cyacu. Mbega ku mwama muvuga le pilote cyangwa se abasiganwa abakinyi, ati mbega bobo bunguka iki muri mwene? Akunguka mbere bafise muri mwene zino nkino no kumva yuko bashizemwo ingufu, bagashiramo imitahe, bagashiramo ugushaka ubugombe bwabo, bagakora ikintu bagikunze bakiyumvamo, bikarangira umwe wese ashitse kwihangiro ryiwe. Ako niko karusho ka mbere nyamukuru. No kuvuga ngo experience bagenda bararonka mu kirofunofu, bagenda bararonka iyo bari kubakina, baboro kungene bahiganwa n'abandi, biba ingufu cyangwa izingoga zo kubona yuko hari icyo bategerezwa guhindura mu ndinganizo zabo, mu myiteguro yabo, kugira ngo nabo bazoshobore kuja ku rundi rwego mbere rusumba urugo rwo kuri niveau rwego rwa Afrika. Twarabonye atoshize ati habaye isanganya, ati umuntu aritaba Imana, ati ntituzi byakurikiye, ntituzi uko ngene bigenda, ati hakurikiye iki. Nobanza kukubwira kuri iki kibazo ko ari ikibazo kiryoshe cyane cyo kubaza, kubera koko umuntu aribaza ati mbega bica bigenda gute. Inyishu iratomoye, ivuga ngo muri izi ndinganizo tuba turiko turakora, tuba twitunganije ku buryo bukwiye, twitunganya ku buryo bukwiye, hanyuma tugaheza tukabimenyesha nabo turiko turakorana kunyene biri kugenda. Muri izo ndinganizo tuba dufise, ubwa mbere tubanza gushiraho ikintu kijanye n'umutekano.
uwo mutekano no kugira ngo twebwe turiko turaringaniza umutekano wacu ukwiye, babandi bariko bariruka umutekano wabo ubukwiye, babanyagihugu bariko bararorera umutekano wabo ubukwiye, mbere n'abantu muri rusange ikibazo cy'umutekano kibe kimeze neza. Aho rero tuba twasikize ahabona mwene ibyo byose kugira ngo ikibazo cy'umutekano gishobore kuba kimeze neza. Icyo ni cya mbere. Ku bibazo bijyanye cyangwa igisate kijyanye n'amagara y'abantu, tuba dufite abaganga benshi atari umwe kandi bari mu buryo butandukanye, bazi ibitandukanye, bafite ubuhinga butandukanye, ku buryo wogira ingorane mu buryo bwo gukomereka haba hariho umuntu amuba hafi ku rwego uru na ruriya na ruriya. Tuba twategekanije nosigura ngo inzego zishika nko kuri 3 z'ubuganga cyangwa z'ubuvuzi, ku buryo rumwe runanirwa ico rundi, rumwe runanirwa urundi, gushika mbere no kuri nivo ya nyuma yo guca durungika hanze uwo byoba byagoranye tudashoboye hano iwacu. Ibyo byose biba rero bitegekanije. Ati mbega none bica bigenda gute? Bigenda ukungene twe twaringanije ikintu bita ngo ubwishingizi assurance, ituma umuntu agize ikibazo hariho n'ibindi bintu bica bikurikira kubera ko biba byateguwe. Rero nagomba mbere ngirwe ko mvuga nti turahojeje umuryango wabuze uburiya muntu, kubera ko byabaye ikibiriraho bitari byitezwe, ntabyo tuba twiteze cyane kandi byari byigere binaba mbere mu mateka yamwe n'aya mahiganwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko urumva byashitse bitabaye ntawuvuga ngo ntibizoba. Rero muri icyo gihe assurance iraheza ikagira icyo ikoze kuri mwe nabo bantu cyane ko tuba twabitegekanije. Rero byaradukoze ko bikora ku mitima y'imiryango yabuze, bikora ku mutima watwebwe nk'umuryango wo nyakwigendera yararimo, bica bituma mbere tudashobora kubandanya, kuko ntitwobandanya ibyo kunezerwa hariho umwe muri twebwe atuvuyemo. Nacyo gituma make mu managiye gihe ibikorwa byose bica bihagarara ku byizonze. Aho rero navuga nti dukomeza gusaba Imana isanganya nk'iryo, uretse mbere na rijya n'ayandi yose ntabe, kubera ko ibi ndabivuga nko mu mwaka uheze Imana yarabaye hafi aya mahiganwa, nta kintu na kimwe cyabaye kidasanzwe.